Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvu Data TV na cyane mwebwe musanze mukurikirana ibiganiro bisanzwe bicisha kuri runo rubuga na cyane muri kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo ndabipfurije kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye. Birashoboka yuko bitameze neza bivanye n'ibihuri kuracamwo, amageragezwa, ubukene, ubushomeri, indwara n'ibindi byinshi bishobora gutuma umuntu abaho atishimye atanezerewe, ariko mugabo kandi uyu munsi bitameze neza ejo birashobora cyane guhinduka, kuko igihe umuntu akiriho akiri muzima aba akiri umukandida w'ayandi mahirwe agira kabiri. None rero tugomba dusangira amajambo y'Imana, mwihangane abari mu bibazo, abo bimeze neza nabo mushima Imana, musenge n'abandi kumbure bakiri mu bibazo muri ino minsi mu buzima bwabo bwa minsi yose. Dusoma amajambo ngomba ko dusangira, tuyasoma mu gitabo cy'Itanguriro, hanyuma dusoma mu gice cya kabiri, duce dusoma duhereye ku murongo w'umunani. Ni mu gitabo cy'Itanguriro aho mu gice cya gatatu kuko idanze y'amajambo ivuga ngo uko icyaha caje mu isi, umurongo w'umunani tugeze ku murongo w'icumi. Avuga ngo bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndinyegeza kuko ndi gusa ndatinya. Dusubiremo ku murongo w'icumi. Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakina kuganira igitondo gishasha, nta n'amajambo niyo numva mu mutima nagomba ko dusangira, dufatiye ayo kuri rino jambo ribonekana ku murongo w'icenda, aho Imana yabajije Adamu na Eva, aho bavuze ngo Imana ibaza uyu muntu, ni kuvuga ni Adamu, ni uyu mugabo wa mbere Imana yaremye, hama mu nyuma ikamuremera umufasha wiwe kugira ngo babane ari we Eva. Hanyuma rero irababaza ngo uri hehe? Imana yadresa kuri Adamu, imubaza ati uri hehe? Imana yacu nihimbazwe. Muri ano majambo nyene abonekana muri kino kibazo avuga ngo uri hehe, ngomba ko duhindukiza tukagobotoramo ijambo rivuga ngo mu kibanza cya kure. Imana yacu nihimbazwe. Duhora twumva iyo umuntu atelefonye, kumbure uyu muntu telefonye nawe akaba ari nk'ahantu hadafata rezo, akaba ari mu gace, mu karere, mu micungararo atarezo irimwo, ukaza bakubwira ngo uyu muntu murondera ntimushobora kumuronka kuko ari mu kibanza cya kure, cyangwa se umuntu murondera ari mu kibanza cya kure, muragerageza hanyuma. Uyu muntu ni ukuvuga aba ari enjoignable, naho wogerageza gutyo ugatelefona mugabo kubera ko ahari connection, ahari rezo idashobora kumutora, ari enjoignable, akaba enjoignable naho yoba wanashaka ari ahantu rero ushobora kugenda n'amaguru ukamutora cyangwa se ukamushikira, ariko mugabo kubera ko muri uyo mwanya ata rezo, ata connection, bidakunda kumutora, ugasanga nyene ntimutora. Imana yacu nidutabara. Aya majambo dusomye ni aba bantu ba mbere Adamu na Eva, bibonekana mbere bari bakiri babiri, ntibari bwanavyare, kumbe ntibari bwanarondoke, bari bakiri babiri. Kumbe twisunze ibyo tubona ngaho ko murabona Bibiliya hariho amadetaye menshi idashobora kutwereka, kuko mu nyandiko ni mu nyandiko nyene, inyandiko iratandukanye na filime, kuko filime cyangwa isanamu irakwerekana yani madetaye menshi cyane. None rero kino gihe ngo bari mu itongo babayeho, Imana ibatemberera ibagendera ivugana nabo,
kukayaga ko ku mugoroba, mu gihe cyo ku mugoroba ngo ikaza ku muhingamo ikabatemberera. Imana urumva yari novuga ngo yari nk'umuvyeyi atembera umwana wiwe araba yuko ubuzima bumeze neza, yaramutse neza, yiriwe neza. Rero Imana ngo yarava mu ijuru burya ikaza gutemberera abantu bayo ba mbere aribo Adamu na Eva mw'itongo, ikabaganiriza bakaganira, kumbe novuga ngo ahubwo bagatanga raporo ingene ivyo yabajeje bimeze, vyifashe, vya bikoko Adamu yita amazina n'ibindi byinshi urumva nyene bigize imigenderanire y'Imana n'abantu bayo, kandi ikunda, inezerewe, yipfuza ko baba mu munezero. Ko murazi yuko mbere ngo kugira ngo Adamu Imana imuremere Eva nuko ngo yari yibonye yuko ngo uyo muntu atari vyiza ko yibana wenyine. Novuga ngo muri majambo mbere burya Eva ntiyari muri plan y'Imana, ntiyari mu mugambi w'Imana, mu byo Imana yari yategekanije kurema Eva bibonekana yuko atarimwe. Ariko mugabo Imana ishishikaye kuraba neza umuntu wayo, irabona yuko ikwiye kumuremera umuntu basa son semblable, hanyuma baze baraganira. Igihe Imana idahari ize isanga umuntu anezerewe yishimye kuko afise umuntu bakominikana, basa, bavuga ururimi rumwe, bavyumva kumwe, amumara irungu, amubera umufasha, amubera umuede. Imana yacu nihimbazwe neza twakoze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amajambo rero sinza kuyatiramwo cane, murumva ko ntabaje no kuzirora ngo iki gitabo c'itanguriro kivuga ibi n'ibi. Birahari byinshi umuntu yovuga ngo kivuga ibi, kimeze gutya, byagenze uku, byagenze kuriya. Oya, ibyo sibyo tugomba kujamwo, tugomba kuduga nyine muri ano majambo. Hanyuma Adamu na Eva bahavuye bacumura, naho nyine aya makuru ntituyatera ko cyane muntu mbere kugira ngo kumbure tuziga mu mwanya wa kino kiganiro, tutagomba kumara umwanya muremure. Ni ukuvuga bahavuye bacumura kuko Imana yari yabahaye itegeko, icagezwe, ibwirizwa ribabuza kujya ku byamye ku giti kiri hagati mw'itongo. Mbere uravye neza ngo nticari igiti kimwe, byari ibiti bibiri, cyari igiti kimenyekanitse kibi n'iciza. Hanyuma kandi hirya yaho ngo hakaba hariho igiti naco ngo c'ubugingo, uwukiriye atabaho ubuzima bwiwe bwose, gupfa bitaba bikibayemwo. Hanyuma rero yari yababujije ngo ntimuze munakore kuko nimwakora ko muzopfa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma rero novuga ngo aba bantu ba mbere ari Adamu na Eva, inzoka iraza ikoresha strategy iganiriza wa mugore ati none burya ni iby'ukuri ko kaya magambo musomye muhereye ku murongo wa mbere wa kino gice cya gatatu twasomyemo muzobibona, ntibyava tubiparukura byose. Ni iby'ukuri ko Imana yarababujije kurya ku byamye mw'itongo. Urumva nyine ingene iyo tournure imeze. Hanyuma Eva nawe ngo ajamwo mu gusigurira inzoka ngo yaye ibi byose turemererwa kubirya, ariko ivyamye ku giti kiri hagati mw'itongo ntitwemerewe. Mbere twabwiwe ko nitwakora ko ibara rizogwa, tuzopfa nta kabuza. Hanyuma Satani acafatira aho nyene ngo ibambewe, haba n'intete, haba namba. Imana iraza ahubwo ku munsi mwobijyako mwoca mumera nkayo, mugaca mumenya ikibi n'iciza, mu kuguruka mu maso mukamera nk'Imana. Imana ako n'akajede yisigarije, irazi ko umunsi mwohirahira mugakora ko gusa muba mubaye nkayo. None mwebwe ntimubona ingene Imana imeze? Imana imajambo ariko byagomba kuvuga, ntimubona ingene Imana imeze? Ntimubona ko hari ikintu yisigarije, hariho sokre yisigarije? Ntimubona ko hari akabirya umumetre yisigarije? Naho yababwiye byose hariho ibyo itababwiye, hamwe mwokora ko gusa mwoca muronka ubu novuga ngo iyindi nivo itandukanye niyo mufise, itandukanye naho mugeze. Satani nkaho yabereka yuko hariho ikintu bahajije gifiswe n'Imana gusa, hamwe bogirane bokora ibyo
iyo shetani ariko irababwira byoca bigenda uko bariko barumva babwiwe ko bocamera nk'Imana muri byose, atayindi diferansi yo bihari hagati yabo n'Imana. Imana ataco yo bisigaye ibasumbya. Burya rero Eva waravye ico gitabo abona ko umengo byo bintu n'ibyo ivyo ariko arabyigwa vyoba ari byo, hanyuma rero ngo atarakigira mbere ngo arako n'umugabo wiwe, kandi bose nta n'umwe yagize yopoje uwundi ngo baca barakijya ko bakiriye ko rero baca bahinduka babona ko bari gusa, kandi kera bahora babona yuko bambaye ubwiza bw'Imana, batahora banagirane banatinya guserukaho Imana iri. Imana yahora iza kubaraba bakayitaba bakabiganiriza bakicarana n'Imana nk'abana bayo ikunda. Ariko mugabo bamaze gucumura baca bagira ubwoba, baca bumva baratinye ko babonye ko bari gusa, kubera iki? Icaha gikura ubwiza bw'Imana ku muntu agaca ahinduka akaboneka ko aramenya. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha cacu kuno munsi. Adamu na Eva rero kubera yuko babonye yuko basigaye bari gusa, bari amenya batambaye, bumvise Imana igarutse rero muri kayaga ko ku mugoroba ku muhinga mije kubatemberera, barayumva ngo baca bariruka bagenda kwinyegiza, kubera icaha bakoze cyari cabahinduye amenya, cyari cabahinduye gusa, mbere basigaye ari ibimaramare. Baca bumvise ijwi ry'Imana baca bagira ubwoba. Kare bumvise ijwi ry'Imana haca haba akamwemwe, baca banezerwa. Ariko mugabo aho kumva wa munezero bahora bumva ngo bace biruka ahubwo basanganira Imana, ubwo baciye bumva ubwoba kuko sesa nkuyoze yari yabasutse, yari yababeshe, yari yabahendahenze, hanyuma bagwa mu byaha. Baguye mu cyaha, icyaha kica gituma bumva yuko badakwiye kwegera Imana, ahubwo bakwiye gushishikara kuba kure y'Imana. mbere ngo hatabaho ubwoba, baratinya. Imana yacu nidutabara. Aha niho hantu hambere rero umwana w'umuntu yahuriye na santima y'ubwoba, kumva umuntu agize ubwoba, kumva umuntu abaye ikimamare. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero navuze ngo ijambo nayo numva mu mutima ngomba kugutekerera, ni ijambo rivuga ngo mu kibanza ca kure. Abantu bari hafi y'Imana, abantu bari bamaze igihe kanaka bari mu itongo, Imana ibiyegereza bakayegera, bakaganira nayo, bakanezerwa, bagatwenga, bakumva baranezerewe. Abantu bari bafitanye imigenderanire myiza n'Imana, abantu bari bafise umubano mwiza hagati yabo n'Imana, abantu Imana yiyegereza bakumva, ahubwo ngira ngo ntibashaka yuko ahubwo yonagenda, ngo bakumva bashaka yuko Imana yogumaho ikaguma ibaganiriza, kubera yuko hariho ikintu bakorokeyemo, kubera yuko hariho amakosa bakoze, kubera yuko hariho ibyo bagabitanije. Ibi bintu byatumye baba kure y'Imana, byatumye baba mu kibanza ca kure. Abahora bari hafi y'Imana bigizwe kure y'Imana kubw'icaha. Icaha rero mu yandi majambo ni nk'isizo, ni nk'imbugita, ni nk'ipensi umuntu yokoresha mu gukata urutsinga ruhuza umuntu n'Imana, mu gukupa connection, mu gukupa wifi, mu gukupa rezo, mu kuzimya ya generateur yatsa kugira ngo kumbure antenne itange rezo muri ako karere ijeje gutangamwo rezo. Icaha niyo interrupteur yenterompa iyo connectivité iri hagati y'umuntu n'Imana, bigaca bituma rero umuntu aba mu kibanza ca kure, aho Imana imuhamagara ntayumve, aho Imana imurondera ntimubone, ntimuronke, kubera hariho igisika kinini cane, kubera yuko hari ikirere kininiya cane, canke mu yandi majambo
kubera yuko hariho imanga ndende cane yatumye umuntu yari hafi y'Imana opahava asigara ari kure yayo cane. Imana yacu nidutabare. Aba bantu rero Imana irabaza, ibaza uyu muntu Adamu, uri hehe? Hanyuma nawe avuga ngo ku murongo w'10 aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya. Wa muntu ku ncuro ya mbere aratinye Imana umuremyi wayo wiwe nako wiwe mu ntunga. Umuntu atahora atinya Imana umuremyi wiwe atanguye gutinya umuremyi wiwe ariwe Mana ije kumutemberera. Iyaba byarashitse iyindi misi yose yagenewe n'Imana, uyu muntu akaba yarashwaniwe n'Imana. Ariko mugabo uravye imigenderanire bari bafitaniye n'Imana, nta mpamvu n'imwe yari ihari yari ikwiye gutuma atinya Imana. Ariko kubw'icaha, kubw'uko uyu muntu yakoze iby'Imana yamubujije, nguyu atanguye gutinya. Mbere gutinya gutumye ahunga Imana, ayihungira mu kibanza ca kure. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu kuno munsi, na no majambo ngomba ngarukirizeko kubera yuko ntamagwara ahogwa ndozo dushishikara kumara umwanya muremure cane kandi utagenewe kino kiganiro. Nagomba ngo usuzume urabe muri buno buzima bwacu bwa minsi yose, usanga hari n'ibyo umuntu akorera kuri telefone kumbure, cyangwa se kuri portable yiwe, cyangwa kuri laptop yiwe, cyangwa ku mashini yiwe, ugasanga hari ubuzima ashobora gukorera en ligne. Muri iyi minsi regaye nagize umutwaro kumva nyine no kwiga ibi na biriya, kandi ntavuye aho ndi, ndabirondeye kuri internet, mbisanga kuri internet, nsanga kandi birakunda, bigenda neza. Rero ngomba kwerekana yuko atarezo ubuzima burahagarara cyangwa se bugaparangana, bugahungabana, ata connection, ata wifi. Murambona iyo umuntu arifise ibintu ariko arakora nk'ibintu by'amavideo nkora, ugasanga connection ngiragiye cyane cyane nk'iyo amatara acitse nariko ndapostinga ikintu, kubera ko ama-antene atanga réseau, atanga wifi, atanga connection ya internet, atanga gikora, kubera yuko murabizi yuko badaciye batse generateur, ama-antene menshi, amatara acitse nasubira gutanga réseau. Ata réseau rero urumva bya bintu byo gushira video kuri YouTube, kuri Facebook, cyangwa no kuzindi mbuga dukorerako, usanga bico bipararangana, usanga rero ibintu biciye bihagarara. Hari n'igihe mbere bica byanduruka bikavamwo, ugasanga video yarigeze kuri 95%, mugabo kubera ko internet iciye ibura, baje usanga bisubiye hazero, kuko burya biba bikeneye stability. Uriko ushaka ko video hanyuma connection ikaguma yanga ikibivamwo, ugasanga bisubiye hazero. Imana yacu nidutabare. Biravuna, biraruhisha iyo ata communication, iyo ata connection, iyo ata rezo ihari, kuko ibikorwa byari byategekanijwe ntibiba bigikorwa. Imana yacu nidutabare. None rero nano majambo nagomba gusuzume urabe neza yuko nawe hagati yawe n'Imana communication imeze neza, kuko ata communication nta buzima. Kuwemera Imana, k'umukristo, ku mwana w'Imana, bisaba ko habaho imigenderanire, bisaba ko habaho connection, bisaba ko habaho réseau, bisaba ko habaho communication hagati y'umuntu w'Imana n'Imana. Imana ikamuganirira, Imana ikamubwira ibyo akwiye gukosora, uko bikwiye kugenda, ibigiye kuba. Iyo ata communication, ubuzima burahagarara, ubuzima burahungabana, burapararangana. Imana yacu nidutabare. None rero nano majambo, mbega muri no misi urazi ukagereranya n'ejo hawe hahise hawe, uko wahora umeze, uko byahora bimeze, mbega usanga imigenderanire yari hagati yawe n'Imana iracameze kwa kundi. Ubwo nawe ntiwo buri hejuru nyabyo, ntiwo busigaye uri mu kibanza ca kure, kubera yuko hariho ibyo wakorokiyemwo, kubera yuko wacumuye
kandi icaha canke ivyaha vyigize umuntu kure y'Imana. Nagomba ngo urabe nimba wumva uri kure y'Imana, niba wumva umenga uri injoignable, mbere woba wumva umenga Imana niyo iri injoignable, ariko wewe niwe uri injoignable kubera yuko wavuye mu karere rezo wahora uyironkeramwo Imana yacu nidutabare. Ngomba kwerekana yuko rero ivyaha umuntu akora, amafuti umuntu afutanganya imbere y'Imana, amakosha umuntu akosha imbere y'Imana atuma uyu muntu aba kure y'Imana, bigahungabanya imigenderanire yari ihari hagati yiwe n'Imana. Raba rero mu mvugo zawe, raba mu vyiyumviro vyawe, raba mu vyipfuzo vyawe, raba mu ngeso zawe, raba mu ngendo zawe, raba ukuntu ubanye n'abandi, urabe yuko ata bintu waparanganije, ata bintu bitameze neza wakorokeyemwo vyatumye uba kure y'Imana, vyakwigije kure y'Imana, vyahungabanije imigenderanire myiza yari hagati yawe n'Imana, vyatumye uba mu kibanza ca kure, ubu ukaba usigaye uri injoignable, kuko aho Imana yahora igusanga ubu iyo ije itahagusanga ikaba yobaga ngo mbega uri hehe ko nakubona muri vya bindi nategeza kukubonamwo, muri vya bindi nahora ndakubonamwo. Mwana wanje uri hehe muri vya bihe vyiza vyo gusenga, muri za ndirimbo za wane na adoration, muri za ngeso nziza, za nyifato nziza, za mvugo nziza, uri hehe ko hariho ibintu vyahora binshikira nka raporo ima ukuntu ubuzima bwawe bwifashe, ariko ubu raporo zikaba zitanshikira nk'uko vyahora. Usigaye uri injoignable, uri hehe, wagiye hehe? Garuka kugira ngo dusubire twiyuzuze bigene neza. Nano majambo rero nari mfise muri kino kiganiro igitondo gishasha. Mwebwe mwese muyumvise, Imana nye n'amahoro ibaho mu dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye ku bw'ano majambo twumvise na bino tuyumvisemwo ivyo atubwiye. Aba bantu bari basigaye bari mu kibanza ca kure y'imigenderanire myiza bari bafitaniye nawe, kure y'ahantu wahora ubasanga ukabaganiriza, ukabamara irungu, ukatuma ubuzima bwabo buryoha, ariko bari basigaye bari ahantu huzuye ubwoba n'ibimaramare n'ibitetegwe bituma bumva yuko batoguturukira. None rero umuntu wese yumvise ano majambo nawe akaba yibonye ko ikintu cotuma imigenderanire na communication, guhanahana amakuru, kuganira nawe bitagenda neza, akaba mbere yumva yuko ari muri solitude, ari mwirungu,